wavyumvise umuntu aganzwa na kameremere k'umubiri ntashobora guhimbara Imana. Haleluya. Kuko muri kameremere k'umubiri twarabonye ko haba mwica n'akayoya gakora icyaha. Haleluya. Karakora icyaha kandi nta muntu yamwigishije gukora icyaha, ariko kamere k'icyaha kaba mu muntu. Haleluya. Kubera yanduye, ariko umuntu aza akagukuramo ako kamere k'icyaha nuko mpemu w'Imana aza akaganza, hama impemu yawe igakomera igashobora kuresista. Haleluya. Ukayiganza ugakontorora kameremere kawe. Haleluya. Kubw'ubushobozi bwande bwa mpemu yera. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka dusenge. Mana, ndaciye bugufi imbere yawe muri iki gitondo ciza. Mfise ishimwe rinini mu mutima wanje Mwami Imana, iyo nibutse urukundo rwawe n'imbabazi zawe wangiriye. Ndagushimira Mwami Imana ko wadukunze nk'abana bawe, urukundo rutangaje n'imbabazi zawe zihebuje. Waduhaye Kristo ngo apfe ku bwacu kugira ngo ntihagire upfa rubi, ariko umwizeye wese ahabwa ubugingo budashira. Ese icompa Mwami Imana abana b'abantu bose bakizera uwo Mwami mwiza yatugiriye neza, yatwitangiye agapfa kugira ngo tubeho, agapfa urupfu rubi rw'agashinyaguro, akapfa urupfu rw'abanyavyaha, urupfu rubi, urupfu rw'ibivume, kandi atacaha yigeze akora, ariko ari kugira ngo arokore ubugingo bwacu. Ese icompa abantu bose bakamwizera, bakamenya icamukuye mu ijuru. Mpemu yera, komeza kuvomera ubugingo bwa buri muntu wese kugira ngo yumve kandi atahe urukundo rutangaje Umwami wacu yadukunze. Urakoze kuvyumvise kandi ko wemeye kubidukorera. Icubahiro n'ishimwe bibi vyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo Imana impaye kuganira namwe riravuga ngo twitwararike cyane ivy'impemu. Haleluya. Gusumba ivy'uyu mubiri. Twitwararike cyane ivy'impemu gusumba ivy'uyu mubiri, kuko abantu bitwararika ivy'umubiri by'ukuri, ivy'impemu bavyigije ntibashobora guhimbara umutima w'Imana. Haleluya. Haleluya. Kandi burya umubiri bantu b'Imana uraduhenda cyane, ariko iyo witwararitse ivy'impemu, haleluya, hanyuma ivy'umubiri n'ukuri ubikora neza, ubikora mu rutonde. Haleluya. Ubikora uzica uri kurakora. Tugire rero ishaka ryo kwitwararika ivy'impemu gusumba ivy'umubiri. Haleluya. Reka dusome mu Baroma igice 8, turahera ku murongo wa 6 dushikane ku murongo wa 13. Haravuga ngo kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu, ariko kwitwararika ivy'impemu kuzana ubugingo n'amahoro. Kuko kwitwararika ivy'umubiri gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ivyagezwe n'Imana, kandi kudashobora kuvyumvira. Kandi abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Ariko mweho ntimuganzwa na kameremere k'umubiri, ariko muganzwa na mpemu. Niyaba mpemu w'Imana aba muri mwebwe, ariko iyo umuntu adafise mpemu wa Kristo ntaba ari uwiwe. Niyaba Kristo ari muri mwebwe, umubiri uba upfuye kubw'icyaha, ariko mpemu ni nzima kubwo kugororoka. Ariko niyaba mpemu wiyazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe, iyazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa kubwa mpemu wayo aba muri mwebwe. None rero bene data, turi n'umwenda atari uwa kameremere kacu ngo twitondere ivyako, kuko namba twitondera ivyo kameremere kanyu ntimuzobura gupfa. Ariko nimwica ivy'umubiri ukora muvyicisha mpemu muzobaho. Amen. Urumvise ici jambo ry'Imana ritubwiye, riravuze ngo kwitwararika ivy'umubiri kuzana urupfu. Ingembe ndababwire, hari uwavuga ngo none tureke kwitwararika ivy'umubiri, kandi turi mu mubiri, kandi turi muri iyi si, kandi uyu mubiri udusaba ko tuwitwararika.
ego cyane ko n'ijambo ry'Imana rirabivuga neza ngo udakora ntakwiye kurya. Haleluya. Kandi ngo Imana izohezagira ibikorwa dukoresha amaboko yacu. Haleluya. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ko n'abantu ivy'Imana bashyize ku ruhande ari bitwararika gusa ivyerekeye umubiri gusa. Urumva gukora ni mu nkomezi zabo, bakora ibibi ivyo ntubabaze, bakora ivyo singorane yabo, kuko twarabonye yuko kameremere y'umwana w'umuntu, haleluya, yanduye umunsi umwana w'umuntu yemera ikinyoma cya Satani, akemera ko itegeko Imana yatanze ari kinyoma, umwana w'umuntu akavyizera, akemera gukora ibyo Satani amubwiye. Umwana w'umuntu yakiriye kameremere ya Satani, haleluya. Rero kugira ngo dushobore gukora ibikorwa byiza mu rutonde rwiza kandi bihimbara umutima w'Imana, nuko no mu mpemu yacu tuba dukomeye. Haleluya. Ndagomba ngo ngire ka demonstration gatoyi kakwereka ingene dukwiye by'ukuri. Haleluya. Dukwiye by'ukuri kuba abantu bakomeye mu mpemu. Urumva umuntu agizwe n'ibice bitatu. Urumva agizwe n'impemu. Impemu iraha. Haleluya. Iyi karamu reka tuyigire umubiri. Hanyuma iyi telefone tuyigire umushaha. Haleluya. Murabona ko aye umuntu agizwe n'uyu mubiri, uyu agizwe n'impemu, agizwe n'umushaha. Umushaha uri mwiki? Umushaha uri mu ubwenge, umushaha uri mu mutima, umushaha urimo ibigumbagumba, des émotions, umushaha urimo volonté, gushaka. Haleluya. Byose niho biri biraha aye. Imana umunsi remo umuntu iyi mpemi yari imeze neza, nta kibi caba muri yavugana n'Imana. Umushaha umeze neza, nta cyaha caba hahana. Ubwenge bw'umuntu bwari bumeze neza, umutima w'umuntu wari umeze neza. Imana yaganira n'umuntu biciye ngahaye. Uyu muntu yari ameze neza, uyu mushaha wari umeze neza. Haleluya. Umubiri wo uraho kuko ukoreshwa n'ibi bibiri. Haleluya. Rero umunsi umuntu yakira ikinyoma cya Satani, akemera yuko Imana yabeshe, Satani akizera ivyo umuntu akizera ivyo Satani avuze, iki nico cyaciye gipfa. Iki cyaravuyeho. Uyu mubiri ukaca ukoreshwa n'iki gusa. Umubiri uvuze ngo ndashaka kwiba, uno nyene iki kica cyexecute. Umubiri uvuze ngo ndashonye, ndashaka kurya, naho iki kica cyexecute. Avuze ati ndashaka gusambana, uyu mubiri uca wexecute ivyo uyavuze. Haleluya. Urumva ko iyi mpemu yarapfuye ntikibaho. Umunsi rero Kristo Imana imutanga, umunsi mutanga, wewe ukizera yuko Yesu Kristo yapfuye kugira ngo wewe uronke ubugingo budashira, buno nyene uyu impemu icisubira ikabaho. Haleluya. Icisubira ikabaho. Igihe rero wewe nk'umwana w'Imana yakiriye umwami Yesu Kristo mu bugingo bwiwe, utegereza kwa muri kuragaburira uyu. Arico gituma ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twitwararike ivy'impemu. Haleluya. Haleluya. Igihe rero witwararitse iby'impemu cyane, iyi mpemu ikigira iki? Iyo iki kivuze ngo umubiri ushatse kwiba, iyi mpemu icibwira uyu mubiri ngo ya kwiba n'icyaha. Haleluya. Iyi mpemu ikabuza uyu mubiri kwiba. Ariko igihe iyi mpemu witwararitse cyane iby'uyu mubiri, uyu mushaha ucubwira umubiri atumviriza, ubu uye turashaka ngo tujye gusambana. Kubera iyi mpemu utayitwararitse ishonje, iki gice cyexecute, buno nyene umubiri ucuvuga ati tugende gusambana. Haleluya. Kubera iki? Kubera iyi mpemu yawe ifise ingorane.
ntihaze ntikomeye, umushaha urayinesha. Rero umubiri uguma ukwegwa n'iki? Utegekwa n'impwemu, impwemu ikomeye nta cyaha ukora. Niyo uri kuradandaza, niyo uri kurakora akazi ugakora neza, ugakora ku bw'icubahiro cy'Imana, ibyo ukora byose ubikora mu rutonde rw'Imana. Mugabo igihe iyi mpwemu igihe imeze nabi, idakomeye, urumva uyu mushaha niwe uca ukoresha umubiri. Umubiri urumva ni igikoresho cy'impwemu cyangwa n'igikoresho cy'umushaha. Igihe rero witwararika iby'umubiri, bisigura yuko impwemu, igihe witwararika iby'umubiri, umubiri niwe uca udomina, impwemu, umushaha niwe uca udomina. Haleluya. Kuko umushaha, za ngeso za satani wandura, ka kamere ka satani wandura, ikintu kigenda kikakanyoha, kagatuma gaca bugufi, kakemera ibyo iby'Imana ivuga, nuko impwemu yawe ibikomeye. Haleluya. Nuko igaburira ijambo, nuko bya bine navuga mbere nti ikintu cyose hakuja kuri kuvuga ngo ugiye kwihana, ugiye kwiyeza, ahubwo wewe ubwira iki? Wigaburira ijambo ry'Imana, ijambo rikaba rigahinduka ubuzima bwawe, bigatuma impwemu yawe ikurikomera, bigatuma umushaha wawe uca bugufi, ya kameremere yawe uyicisha bugufi. Haleluya. Ariko impwemu yawe ikabyibuha. Haleluya. Haleluya. Impwemu yawe ikagira iki? Impwemu yawe ikabyibuha, ukabona gukora ibikorwa byiza bihimbara Imana. Amen. Haleluya. Urumva ngo kuko kwitwararika iby'umubiri gutera kwanka Imana. Haleluya. Gutera kwanka Imana, kuko kutumvira ibyagezwe n'Imana kandi kudashobora kubyumvira, kandi abaganzwa na kameremere k'umubiri ntibashobora guhimbara Imana. Mwumvise? Umuntu aganzwa na kameremere k'umubiri ntashobora guhimbara Imana. Haleluya. Kuko muri kameremere k'umubiri twarabonye ko haba mwica n'akayoya gakora icyaha. Haleluya. Karakora icyaha kandi nta muntu yamwigishije gukora icyaha, ariko kamere k'icyaha kaba mu muntu. Haleluya. Kubera yanduye, ariko umuntu aza akagukuramo ako kamere k'icyaha, nuko mpemu w'Imana aza akaganza, hama impemu yawe igakomera, igashobora kuresista. Haleluya. Ukayiganza, ugakontorora kameremere kawe. Haleluya. Kubw'ubushobozi bwande bwa mpemu yera. Haleluya. Ngo ariko mweho ntimuganzwa na kameremere k'umubiri, ariko muganzwa na mpemu, niyaba mpemu w'Imana aba muri mwebwe. Mwumvise? Impemu yawe kugira ngo ishobore gukomera, nuko mpemu w'Imana aba kuganya, nuko aba ari muri wewe, ntubukiganzwa na kameremere k'umubiri. Haleluya. Murumva rero ko bamwe bakubwira ngo jewe ngo ndasenga, ngo byo kwizera Yesu, ngo je ndazi Imana. Umva, ntayuzi. Yesu Kristo utamwimitse mu bugingo bwawe. Haleluya. Ngumwizere, kuko twarabonye ko ari we wenyene yashoboye kumena amaraso yiwe agahimbara Imana. Imana ikavuga ngo ndaguhaye ububasha bwose n'ubushobozi bwose mu isi no mu ijuru. Haleluya. Ukwizeye wese arababarirwa. Urumva? Rero umuntu atamwizeye nta mpemu yaraba muri we. Ntihagire uzoguhenda. Utizeye Kristo nta mpemu w'Imana aba muri we. Utuma mpemu w'Imana aba muri wewe nuko Kristo aza ku mutima wawe, akinjira, akaza akabana nawe. Haleluya. Kuko yarivugiye wenyene ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Haleluya. Ngo nta muntu n'umwe ashobora gushika kuri Data atari jewe ndamujanye. Rero nta kuntu na kumwe ushobora kwakira ubuzima bw'Imana muri wewe atari Kristo abuguhaye. Haleluya. Imana irera telma ko wewe udashobora guhura nayo. Uyu munsi Imana itubonera he? Itubonera muri Kristo Yesu. Haleluya. Kristo ari hagati yacu n'Imana. Imana ibona Kristo, hanyuma ikambonera muri Kristo. Amen. Rero ntihagire uzoguhenda. Rero kenshi ntitumedita ku ijambo ry'Imana ngo tugige ko twumva iki jambo ry'Imana rivuga. Dushaka gufata utujambo batubwiye, ariko jya mu ijambo ryisomere. Haleluya. Mpemu yera umusaba ari gusigurire, umenye icyo ukwiye gukora n'icyo udakwiye gukora. Ngo niba Kristo ari muri mwebwe, umubiri uba upfuye kubwo icyaha,
urumva ngo ariko mpwemu ni muzima kubwo kugororoka. Urumva Kristo amaze kuza muri wewe umubiri wawe usa n'uwapfuye, haleluya, kubw'icaha, ariko ngo mpwemu w'Imana bari muzima muri wewe, haleluya, haleluya. Ngo ariko niyaba mpwemu wiyazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe, iyazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa, ngo kubwa mpwemu wayo aba muri mwebwe. Urumva n'imibiri yacu igihe kizuka izozuka, kubera iki? Kubera mpwemu w'Imana aba muri twebwe. Ngo none rero bene data, turi n'umwenda atari uw'akameremere kacu ngo twitondere ivyako, kuko namba twitondera ivy'akameremere kanyu ntimuzobura gupfa. Urumva abitondera ivy'akameremere kabo ngo abo bazopfa, haleluya. Ariko tweho siko biri, abizeye Kristo siko biri, haleluya, haleluya. Ngo ariko nimwica ivy'imibiri ikora muvyicisha mpwemu muzoba, haleluya. Icica kamere kacu ni mpwemu w'Imana aba muri twebwe. Rero ukaba ushaka kuba umutsinzi, ukaba ushaka kuba umuntu ahimbara umutima w'Imana, ifoko impwemu yawe ibigaburira, iyo nayo nta kindi ifungura ijambo ry'Imana, haleluya. Ube mu ijambo, ukunde gusenga, Imana izokomeza impwemu yawe. Uvyitwararike kujya witwararika uyu mubiri, usiga, ugaburira, ugira iki n'impwemu yawe, urinda kuyitwararika, ugasenga, ugasoma ijambo ry'Imana, niho ishobora gukomera, igashobora kuresista amatentation yose umwasi ashobora kuzana imbere yawe. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha, mugira umunsi mwiza. Ndagushimira data urukundo wadukunze, ndagushimira ko waduhaye mpwemu wawe kugira ngo ashobore kudukomeza no kudushoboza kuba abana bazima baba mu buzima bwo gutsinda kandi ubuzi ubwiza n'ubwenge bwawe. Mwami wanje ndagushimiye ko nubu utaduta, nubu ukomeza kutugaruza ijambo ryawe. Ese icomba iri jambo rikagira ubushobozi bwo guhindura imitima ya benshi kugira ngo bahindukirire umwami wacu bamwizere, kuko ari we wenyene ashobora kudushikana ku kugororoka. Urakoze kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera, icubahiro nishimwe bibi vyawe, abandi abisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.